azira ko wewe uja kuvuga umugabo wawe iwanyu ibibi vyiwe n'umugore wawe iwanyu n'amakosa manini. Mu Kirundi harabo mpora numva usanga hari umuntu yamushikiye ati ujya mugeni n'ukuri ni ntore bivanye na confiance mufitiye ko bivanye na témoignage hanyuma yabijamwo bikagenda neza. Nariko niyumvira rero nti il faudrait là aussi nuancer. Murakoze. Je nibaza ko kubaza umuntu atari kumupresse. Nibaza ko kubaza umuntu aho bigeze bidasigura pression. Est-ce que vous me comprenez? Urashobora no kumufasha bivanye n'ikibazo biba yarageze. Mbwa ikintu twavuze ntukubaka urugo ngo kugira ngo uruhuke amapression y'abantu. Mwumva ivyo bintu bise. Ubundi bwo bw'umuntu arakeneye imfashanyo. Hari n'igihe usanga umuntu vraiment afise nk'iko babivuze afise ibiharuro birebire, afise ibindi bintu. Mugabo twavuze ko yuko udakwiye kubaka urugo kubera pression y'abantu. Cyo ngira mwagitana. Ngira mwumva ho kidasa. Icya kabiri cyo kuranga. Nigeze kuvuga ni commissionnaire mugabo turavye aba commissionnaire ko tubita. Ni commissionnaire d'abord menga bari karaca amahera. Apparemment mugabo birashobora gushika ko umuntu ashobora kuvuga umuntu mugabo icyo ngomba kuvuga naho nyene je nibaza yuko la seule base yuko wamubwiwe neza n'umuntu itari base yuko uwo muntu mubakana. Jewe ndiyimvira ce n'est pas suffisant, je dis bien. Nibaza ko birashobora gufasha, hari n'igihe bishobora gufasha mugabo bikagutera nawe gusenga Imana parce que ntushobora kubakira ku cundi yakubariye. Ngira muracumva mugabo by'ukuri uribuka ko na Abrahamu yavuze ati uzogende mubi wacu. Urumva ko naho nyene haje harimo nko kuranga d'une façon mugabo ibisigaye yari kumenya uwo wazana ari uko afukamye agasenga. Siko Elezeri byagenze. Nibaza ko biri clair. Je nibaza yuko ikibazo cyo gukwirana je nacyumviriye cyane. Gukwirana c'est très vaste. C'est très vaste. Suko avugishwe muri mwemu ngo ubonye ko avugishwa muri mwemu kandi ari umuntu akijijwe neza ko mukwiranye. Oyaye uwo mukwiranye azwi n'Imana. Abavyeyi kera bacagura urugo siko murandenderanja imisoro nkabwira nti ugomba umugore mwiza azokubaka urugo neza ucagura nyina. C'est-à-dire ko uraba wamureze imbere kuraba ibindi. Kandi abavyeyi ngaha iyo abadufisa abamama bakuze ngaha abana bamaze gukura uri umuvyeyi umutwaro ufise nuko bubaka neza baronka ingo nziza. Nta mwana wawe yo kubwira ngo mfise umufiance ngo ucukunja amaboko ntumubaze uti nuwahe avahe se ninde yarezwe he suko none. Hanyuma hari ibintu byinshi nibaza ko natwe bakoze Imana tudakwiye kugira pression kuba Kristo. Cyo ndibuka yuko nabaye mwarimu w'umusore imyaka 11. Hanyuma rero ntivyoroshe ko muvuga butumwa imyaka 11 umusore. Ndibuka ko hariho umupastori yangize ko pression. Muga vyo ambariye nsanga ivyo ariko arambwira sivyo. Nuko nari inkuze nashobora gutandukanya ibintu. Ambwira ngo andika amazina 6 y'abakobwa tuyasengere. Le départ est déjà faux. Ivyo bintu nibishoboka kuri umuntu w'Imana. Njanda yitwengera naciye ntwenga ayo mazina nawe namuhaye. Kuko
umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana. Gufasha abantu nivyo, hajya abantu bafise ingorane nyinshi, hariho n'uguma benga kuko yabuze umufasha. Ni vyiza ko baguma ahantu bashobora gufashwa nkuko abageze kubaka, mugabo ukareka kwinjiramo ngo naka, kuko ni winjiramo ngo naka ejo bizogorana. Mu phase de confrontation ni obligatoire, bose bategezwa kwicamo. Uzogomba Imana iba yamanutse iti naka, cyangwa izi kwibarira iti naka, confrontation izobaho obligatoire. Gusa hariho ama principe amwe kwije byo gukwirana je maze kubona, ni mu gihe l'ordre de Dieu iba iramverise. Urabona nk'akarorero muri psychologie de couple, abagore barakunda couple yitwa mère fils. Mère fils, aho umugore aba ari nka nyina wo mugabo wiwe, umugabo nawe akaba nk'agahungu kiwe. Iyo couple barayikunda. Mugabo l'ordre y'Imana ibiramverse. Ni nk'igihe umuhungu naho yokwiga akaba docteur, yoshobora kubakana n'umuntu atagiye mu ishuri, urugo rurarama kuko aguma ari umutwe. Mugabo mu gihe umuntu yize agaheza university agaca twagwa n'umuntu yahejeje ya gatandatu, kenshi arabingorana. Kenshi arabingorana. Ico ndakivugiye ku kintu cyo gukwirana. Uzosanga cagira violence, ankengera ko ntize, ankengera yamafisa ako kantu ka complexe, ko usanga hariho une certaine sorte de violence, soit mu majambo, soit physique. Ivyo nivyo tumaze kubona mu makouple. Gukwirana rero ni kirekire sinogitebako. Ego, hariho ikibazo cya mbere kivuga ngo mbega no kwifata gute, wo kwifata gute uwo mubakanye yanse ko musengera hamwe. Icya kabiri kiravuga ngo mbega iyo uwo mubakanye atitaho canke yitaho buhoro ibikorwa by'ubuntu, umwe muri babikoze uwundi atabizi, ntiyo bacumuye ko muba mubisangiye. Kubera mushobora kuba umwe ari sensible kuri bikorwa by'ubuntu, ubundi nawe bari kumwe akaba ari nabari. Mbega iyo hari utubazo mu rugo, umwe muri mwebwe ntiyemera ibiganiro ngo mubitunganye, woca ukora iki? Twize ko umwe wese akwiye kubika ibanga rya mugenzi we, ntamuvuga inyuma y'urugo. Mbega iyo ayo makosa ayakora n'iyo miryango akayamenya, wobigenza ute? Wobigenza gute? Mbega wokwifata gute iyo ubwira uwo mubakanye amajambo meza y'urukundo ntagire reaction? Ngira ngo tugerageze tuce ku masonga. Ushobora umushinga nkawe wawe kuba adatahura ibyo gusenga cyangwa atabishaka, uca umusengera, siko? Kandi ugashiramo n'inguvu. Hanyuma murazi uko itunga ry'urugo muba murisangiye. Hajya rero amakaprice abashobora kubaho. Hari ibintu bisanzwe n'ibintu mutegerezwa kumvikanako. None sivyo? Bivana n'ubutunzi mufise. Hariho umuntu ahuye n'umuntu amuhaye ibihumbi 100 ari bisanzwe, siko? N'abandi umwe atanze ibihumbi 10 ari ngorane kuri gestion yo muhira. None sivyo? Ni kuvuga rero ivyo by'ubuntu no kuvyumvikana mu gihe bishobora gutera ingorane ku butunzi bw'urugo. None siko? None nk'ubuye n'umuntu nk'iyo ago ubona ko ashobora kumufasha, mugabo hari ibintu udashobora gushika ko mutabivuganye. Hari naho usanga mu rugo umwe ari kwa jeribi, undi ari kwa jeribi, siko? Hanyuma uyu akaba afise mbere liberté kubigera, n'uyu akaba afise liberté kubigera, bivana n'ingene mwavyumvikanye. Rero nibaza yuko ibintu byo mu rugo cyane cyane ni ya communication, ni bya biganiro, ni kwa kumvikana.
ikibazo bavuze ca planning familial ni ikibazo ca ethique ningene nibaza ko kenshi abantu babihurizako jewe ni jewe ibyo ngira mvuge n'ibyo wanje muri teoloji wanje planning familiale mvuga nti Imana ni souverain. Imana si kijuju ngo iremo umuntu adakenewe, kandi Imana si kijuju ngo iremo umuntu mu gihe kitari cyo, kuko Bibiliya umuntu ni kiremwa gikomeye, ni proje y'Imana. Imana imurema mu gihe yamwiyumviriye kera atarabaho, na se na nyina batarubakana. Ndabenshi nico gituma pour moi ko planning familial isambura urugo n'akamaramaza. Ishobora kuba politique de l'État cyangwa politique mondiale, mugabo cela ne change pas les Écritures et la souveraineté de Dieu. Ngo hari utubazo mu rugo, umwe muri mwebwe ntiyemera ibiganiro ngo mu bitunganye uco ukora iki, usenga ukarindira ko ntiba forsa, ntimugira kuri vitesse imwe. Hari gihe umusanga wewe wabyumvise undi atarabyumva, nuko murindira ngira turacumva ico aho sino hateba. Ngo twize kumwe wese akwiye kubika ibanga rya mugenzi we, nta muvuga inyuma y'urugo. Mbega iyo ayo makosa ayakora niyo miryango ikayamenya, wo bigenza ute? Byarashitse urumva peut-être ko hari wazara nizamba bazisha zikenerwa no kwihangana, sivyo? Erega mu bisanzwe muri processus yo guhinduka ntukwega uwundi, ntumutwara ku nguvu, uramusengera Imana nayo ikazomugendera. Ngira nico twavuga ivyo murabizi ko byama byabaye, ni vya bindi haje mu beshi in-laws, bijya bintu byo baramu umuntu bayinabukwe bande bona de famille. Kirazira ko wewe uja kuvuga umugabo wawe iwanyu ibibi vyiwe n'umugore wawe iwanyu n'amakosa manini, niko murabyumva, kuko wewe ntiwubakanye n'uwo muryango wose et vice versa, kandi urugo n'ugwi wawe utanguye kurushira mu ibarabara ni ingorane zibaye murazivugana kugira ngo ibintu bije mu miryango hajya ribitiri bayatanguye. None kubisanzwe gituma ngomba guteba ahantu, hariho n'abatwara amakosa y'abagabo mu vyumba vy'amasengesho radish. Ayo n'amakosa. Wibaza ko bajya abantu bose bubakanye n'umugabo wawe cyangwa bubakanye n'umugore wawe, iyo ni ibintu byamwebwe babiri mu masinyiraniye, bikaba byakunaniye gusengera, uzorondera umuntu abigufasha mugabo wibanga rikomeye abanza kumira akabuye kaba. Ijambo ni ribi kububakanye, ijambo ni ribi kurusha ibindi bintu byose. Abagabo muri ngaha, ijambo uvuze umugore wawe ni devastatrice, c'est un mot dévastateur, kuko niba ni nk'inkota umucumisi, kuko yarazi ko ari wewe wenyine ushobora kumubikira ibanga. N'ibintu bigoye, nico gitumira ijambo ikintu gisubiye ko s'il vous plaît. Niya influence yo hanze twamye tuvuga, baza bariruka ngo baje kumwigisha kubaka, baje kumusopamo amajambo y'umugabo ngena ameze, ukazubisanga mu ibarabara. Kugira uzorepara ivyo bintu bizoba ibintu bikugora. Imana ibafashe. Hariho ubundi yabajije ngo mbega no kwifata gute iyo ubwira uwo mubakanye amajambo meza y'urukundo ntagire reaction. Nababwiye yuko abantu tubana twavuye hatandukanye, hariho usanga uri kuramubwira iby'urukundo nawe ahubwo akumva kuri kuramujena ko atazi ibyo ari byo. Ibyo rero
hari ibisisire bigorewe kurumva ayo majambo atanguye kumvira mu rugo iwanyu ahandi atawayamu nabyo ni ibibazo birebire rero mwumvise yuko kubana ni ukwihanganirana n'ibikomere byose umuntu aramugwaza bukebuke nagomba hari akantu gatoya nagomba mvuge ingo ziri ngaha ingo zikiri nshasha n'ingo za kera ku by'ukuri amakosa y'uwo mwubakanye ava ku bintu byinshi twavuze gerageza ubanze urondera igituma yifata uko muriko muranyumva ubanze wibaze igituma yifata uko kuko hari nk'umuntu usanga yavutse nyina yarapfuye agaca acagurwa n'uwavutse nyina yarapfuye bose bariko barondera nyina hanyuma umugore urumva ko ari ingorane bisaba yuko uwo muntu afashwa muriko muravyumva kandi naganda kubwire umuntu wese afise problème émotionnelle ayirondera muwo bubakanye hari umuntu usanga ataronse se canke se ari gikoko umugabo we ategerezwa kuba se akongera akaba umugabo wiwe ivyo rero ategerezwa kubimenya rero ingorane dufise ntababizi arashika mu rugo akakuronderamwo se niba ugomba kwifata nk'agahungu bica bitera ingorane usanga kenshi abo bakobwa bavuga ngo ngomba umugabo w'ikijeya umugabo muremure w'inguvu uca umenya ko yagize crise ataronse affection parentale ni ibintu byinshi ushobora kubakana n'umuntu yakuriye mu muryango se afise abagore benshi reka kumugora ngo agufate nkawe wakuze ubona uko mama wawe afata so ari babiri nawe yari yifitiye benshi agiye ujya kamabare bonigiriye kwa naka ega bonigiriye kwa naka uri kuramurenganyasha uri kuramurenganya kuko uri kumusaba ibyo atagize atazi kandi hajya nta cyaha bafise kuko ntawe yabibonye fata umukobwa yavutse kuri nyina w'ishushu iyo myaka yose yarafise crise d'identité mugabo arubatse agomba kumubera se mugabo ntiyigeze abona nyina yabonye nyina agira ibintu byose muri gestion y'ivyo mu rugo responsabilité atayironse na divorce iraba kubera iki vyose aziko bikora nyina bikora umugore utamumenya rero uwo mwubakanye wariwe uba imbere ko wihuta banza umenye wariwe menya ingorane afise yakuze ate yabaye hate ureke gucumu ngo ategezwe hari abantu ngo bahukanye bararanye ijoro rimwe umwe iwabo se niwe yavyuka guteka icayi uwundi iwabo w'umukobwa se niwe yavyuka guteka icayi abazungu iwabo w'umuhungu nyina niwe yavyuka mu gitondo ngo vyuka guteka icayi undi ngo vyuka guteka icayi yerega baratashe abavyeyi kuza gukurikirana ivyo bintu basange problème gatera umengo kagorana ngo ka chéri kagorana kandi byo biva kuri byinshi twakuze twumva ko iby'abasheri bifise insiguro yindi hariho n'abatabishobora kubivuga hari n'uwo kumva ubivuza agakemera ati mwizina rya Yesu cyo kinavuze c'est vrai gakemeye ati cyo kintu cadutse n'ingiki parce que ikintu cyose bivana na image ugifiseko bivana na kahise ugifiseko muri bavyumva neza mugabo nkuko yabivuze méthode je nimvira yuko ubwo buntuzeye bwuko atavuze ibintu ntankunda byo ni bya bindi byo kutarengana y'amafaze yayandi je nibaza ko iyo abantu bashye muri stabilisation abikubwira atabikubwira urukundo rugumaho nivyo nimvira jewe mugabo kubivuga byari byiza atabishoboye mugabo nivyo kwica urugo ndavyiyumvira rero nibaza yuko aho tworengana hanyuma nje mu mashini jewe mfise ikibazo cy'uko umugabo yatanguye kwiyumvira abandi bakobwa kuva tukira abageni ambwira ko yabihevye ariko iyo ndavyiyumviriye bituma ndamubona mu ishusho atari nziza nokora iki ni warakomeretse nawe ubwawe uragwaye ufite murabona hari igihe umuntu ahemukirwa bigaca bituma
bigaca bituma agira blessure akazokwama abona ibintu byose muri côté négatif naho yo mubwira ko yabihebye ntabyemere ni wowe ukeneye gukira d'abord ni wowe ukeneye gukira nta n'imbabazi yatanze iyo umuntu muhaye imbabazi ucumura bamubona ishusho ntugumuharura kwa kundi byahoze kwagumubona muri bya bindi nibaza ko ari cyo kintu umuntu yomufashisha ni wowe ukeneye imfashanyo usumba kugira ngo ibyo bintu biguheremo wizere ko nawe nyene byahetse hanyuma ikindi kiravuga ngo pour moi je suis dans la phase de stabilité mais kuki mutubwiye ibi bintu plus tard kandi byaracanganye none umuntu ari muri stade de stabilité gute kandi byaracanganye c'est contradictoire ngira yabyitirana iki ahubwo ngira muri phase de confrontation yari yakiriye okay ninge duhetse birahetse mbere pardon gatoya nibaza ko yashatse kuvuga ko phase de confrontation yayikomerekeyemo cyane aza gushikangira muri stabilité hari bindi yari yararushe cyangwa akaba yavugiye benshi sinzi n'amayide nayingize niyonganira jewe icyo nagomba kubamenyesha mw'abantu ni ivy'ukuri inyigisho zirakenewe ariko ngo nababwire ko hari ijambo Dr Evangeline sinzi ko ari dusomeye ngo muri iyo nzira n'ikijuju ntikizozimira jewe nimvira ko abantu bose ntibareshije ingo kubera bari bazi ubumenyi bwinshi baronse amaseminaire baronse amaretraite nuko bari bafise imana bakigishwa na nk'imwe jewe nimvira yuko ibintu byose bidasaba ko inyigisho ziradufasha mugabo je nimvira ko mwemwe rero tuzingisho zo tuko turabaha nibaza ko nibyo tutababwira mwemwe rero n'umwigisha mwiza ivyo ngira ngo nimwiha imana inyigisho kuzironka byo bafasha ariko n'igitazo wazironse mwemwe yarazovuga ibisumbi bariko barabigisha je nibaza yuko imana ni solution hari ibibazo bibiri byabajijwe kimwe n'ikibazo ikindi ni mwebwe nk'igishinga ntahi wanyu uwabajije yabajije ngo ikibazo kuri presentation ya Evangeliste Adronis ntibishikaho couple itangurira muri phase romantique ikazoshishikara kubana iri muri iyo phase nyene hanyuma uwundi nawe yabajije ati yawe yasavye ko Pasteur Oscar namwe be Adronis mutubwire ingene mwebwe mushobora kugera ivy'imiryango yanyu aba bantu bavuze ko navuze ko nihaye amanota ari munsi ya 50%. Adronis nibaza ko atangwana afise kubera wewe aba ngaho mugabo nama ndiko ndiyumvira ku muryango wanje ivyo nshobora ndabikora ngira ngo kenshi ni Bujumbura barabona yuko umwanya mbanagiye Bujumbura madamu tuba tujana muri restaurant muri hotel tugasangira kai nigake ndakanywa jenye nguri yahora mbona na madamu hari abatemwe nga abana nawe uhora tubona c'est ça murumva rero ko ngerageza China jingira ndagerageza sinzi ko ari ngaha je ngira bisha bivuga